Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu makuru yo kuri ino saha. Intambara ibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ibandanya guhangayikisha abanyagihugu baba mu gisagara ca Goma mu nkengera zaho. Hari Goma umutekano uradogereye, ari icuka kibi hagati y'u Rwanda na Kongo. Abaturage bari gukwiragira bataye ibyabo muri iyo misozi irimo imirwano, nta muturage ushobora kubamo. Uyo ni Etienne Sekubwabo, umunyekongo akorera mu gisagara ca Goma. Ibiziga by'abimukira 200 byabonetse mu bugaragwa bwa Libya inyuma y'indwi zibiri atamakuru y'abo bantu. Muri Guinea leta ivuga ko yishe inkoko 200 zari zifise ibyago vyo kwandura ibicurane by'inyoni H5HN541. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya. Reka ayo makuru tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ibiziga by'abimukira 200 byabonetse mu bugaragwa bwa Libya inyuma y'indwi zibiri atamakuru y'abo bantu yarahari. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eugenie Mukankusi arabitubwira. Abakora ibikorwa by'ubutabazi batangaje ko imodoka ya ambulance yerekanye amashusho y'imirambo iri hasi iruhande rw'ikamyo mu mucanga. Iyo mirambo yabonywe n'umushoferi w'ikamyo wari mu rugendo mu butayu ejo kwa kabiri mu birometero hafi 320 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kufra. Ni mu birometero 120 uvuye ku mupaka wa Chad. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo gutwara abarwayi Ibrahim Belhassan kuri telefoni yagize ati, umushoferi w'ikamyo yaratakaye kandi dukeka ko abo bantu bapfuye mu minsi 14 ishize. Telefoni ya nyuma yagaragaye niyo ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa gatandatu. Belhassan yavuze ko imirambo 2 ari y'Abanyalibiya kandi ko abandi bikekwa ko barabimukira baturukaga muri Chad bambukaga mu buryo butemewe n'amategeko bajya muri Libya. Libya yahindutse icyanzu kinini cy'abimukira bashakisha uburyo bwo kugera ku mugabane w'Uburayi banyuze iy'ubutayu no mu nyanja ya Mediterane aho bahurira n'ibyago byinshi. Nyamara nubwo hari ubushyamirane buva ku bukungu bwa Libya bushingiye kuri peteroli n'ibiyikomokaho, iki gihugu kiranareshya abimukira bashaka akazi. Muri Guinea leta ivuga ko yishe inkoko 200 zari zifise ibyago vyo kwandura ibicurane vya H5N1. Eugene Mukankusi ni nawe dufitiye inkuru. Minisitiri w'ubuhinzi wa Guinea Mamadou Nagnale Nibari yatangaje ko ari ku nshuro ya 6 icyorezo cy'ibicurane by'inyoni kije mu gihugu. Icyorezo cya mbere cyavuzwe ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatandatu ubwo hicwaga inkoko 120,478. Minisitiri Bari yagize ati, ikiduhangayikishije ni ukubuza icyorezo gukwirakwira aho kitari cyagera. Uyu muyobozi yongeyeho ko icyorezo kiriho ubu cyahagarikiwe mu birometero hagati ya 50 n'ijana uvuye mu murwa mukuru Conakry muri prefecture za Koya na Farekari. Kubera impungenge zituruka ku ibura ry'ingano mu Burusiya na Ukraine, abahinga mu by'ubutunzi ba Thailand bavuga ko umuceri uzokenerwa vyitezwe ko uzokwiyongera muri uyu mwaka. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi. Inzobere muri Thailand zivuga ko ziteze ko umuceri uzakenerwa uziyongera kandi ko n'abahinzi bawo n'abakozi bawutunganya batazaba borohewe. Ubu ni igihe cyo guhinga umuceri muri Thailand, igihugu cya gatatu mu bigemura hanze umuceri nyuma y'Ubuhinde na Vietnam. Mu gihe abasesengura ibintu basanga ibura ry'ingano ku mugabane w'Uburayi rizafasha kongera inyungu ku bahinzi b'umuceri nk'igihingwa cyasimbura ingano, abenshi mu bakozi bafite izindi nzitizi. Abahinzi basaba guverinoma kurushaho kubafasha kubera ko bashyira amafaranga menshi muri icyo gikorwa. Bakavuga ko ifumbire ihenze kandi n'amafaranga yo guhemba abakozi akaba ari hejuru kandi ko ntacyo bunguka.
Impuguke mu by'ubukungu Nisette Panethamit yerekana ko hakenewe umugambi uboneye na tekinoloji izatuma urubyiruko rwo mu miryango y'abahinzi muri Thailand ruzashishikarira uwo murimo na nyuma y'ibibazo bya Ukraine. Kugira ngo amafaranga abahinzi bashyira mu buhinzi muri Thailand agabanuke, ibigo by'ubushakashatsi bya guverinoma birimo gusuzuma tekinoloji nshya nk'irebana n'imbuto bashobora guhinga zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe no gukoresha za drone mu kuhira imyaka mu mirima. Cyakora hari andi mafaranga akoreshwa biturutse ku ngaruka z'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine n'inzitizi mu buhahirane hamwe n'ibiciro byazamutse bikomeje kuba ikibazo. Amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abayobozi b'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bahuriye mu nama i Madrid muri Espagne. Mu byo bashimikira ko harimo uko borushirizaho guha imfashanyo igihugu ca Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ibindi bibazo bishobora kugeramira amakungu mu bihe biri imbere. Idonido Edigwe marabitubwira. Abategetsi bahuriye muri iyi nama bongeye kwiyemeza guha inkunga Ukraine yatuma icyo gihugu gishobora gukomeza kwirwanaho ku ntambara cyagabweho n'Uburusiya. Muri iyo nama Perezida Volodymyr Zelensky yatumiwemo binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga yasabye ibihugu bigize OTAN kutadohoka ku nkunga bahaye igihugu cye. Avuga ko bitabaye uko ibindi bihugu bigize umuryango OTAN birimo Polonye, Moldova n'ibindi bishobora kwisanga nabyo byagabweho ibitero n'Uburusiya. Yasabye abo bategetsi bateraniye mu mujyi wa Madrid kongera inkunga y'imari n'iya gisirikare bagenera igihugu cye. Yagize ati, niba musanga Uburusiya ari ikibazo ku muryango wa OTAN, mwari mukwiriye gushyigikira ibihugu Uburusiya bwibasiye muri iki gihe. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yavuze ko umuryango wa OTAN ukenewe muri iki gihe kurusha ibihe byose wabayeho. Yashinje Perezida Vladimir Putin kubangamira amahoro n'ituze ku mugabane w'Uburayi. Perezida Biden yavuze ko Amerika igiye kongera umubare w'abasirikare isanganywe ku mugabane w'Uburayi ukagera ku 100,000. Yongeyeho ko bagiye kubaka ibindi bigo bya gisirikare muri Espanye, Polonye na Rumania. Abategetsi bagize umuryango wa OTAN bamaze kwemeza ko Sweden na Finland bigirwa abanyamuryango bashya ba OTAN. Muri iyi nama hatumiwemo kandi abayobozi ba Australia, Ubuyapani, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumubandanya kumviza radiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Reka tuje mu Burundi. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki co kimwe n'abategetsi b'iyo ntara barababazwa n'ingene leta itarabubakira kaminuza yabemereye kuva mu mwaka wa 2016. Iyo nkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, tuyigezwaho na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Ku mutumba wa Karurama wa komine Rugombo turi mu mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke niho hari hateguwe kubakwamwo kaminuza ya leta yegukira iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, abanyeshuri bariko baraheza amashure yisumbuye muri iyo ntara bavuga ko byoborohera kubandanya ivyigwa. Ngakuri soko minara Karurama gusabura kari kuri iyi adarigero niga badanye n'ibyose kubandanyiriza muri kaminuza na cyangwa habandanyiriza ko na hafi yo muhira arama prive menshi twese banitunganya uburyo kavuga ati nk'ubu natoye exeta bigaca bikugora kuja kwiga izo za prive ata amafaranga ushobora kuba woronka woriya kuko uburyo buragoye. Mu ntara ya Cibitoke harangwa bahejeje amashure yisumbuye ubu bicaye muhira kukubura aho babandanyiriza kubera mikoro make. Hamwe kaminuza ya leta ibonetse aho ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke nabo nyene babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko byo bafasha kurusha kuja kwiga kure. Cece byomarira nuko ndose uburyo nosubira kwishuri kujya gupanga bikaca bituma utagenda ariko iri hafi yawe haramubwira ko karonka uburyo bubaye ukabura abandanye twokunguka ibintu byinshi cyane hamwe boca bahashira n'ibisata twifuza kuko kuva ngaha tujya kwiga i Bujumbura bisaba kurara hari i Bujumbura bigora ubuzima bwawe ariko ngaha kubera ari hagufi y'imiryango twaba twungutse cyane. Iruhande y'abo banyeshure n'ababyeyi bibaza igituma leta yabemereye kaminuza haheze imyaka irenga 5 ariko amaso agahera mu nzira. Nderagakura Godelieve aba ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ni umwe muri abo babyeyi avuga ko kubona abana biwe biga kure bimutera ibibazo bitari bike.
dufasha nyine kubera baba bariko biga bari hafi nk'ubu je nk'abakuze biga kure mu Kayanza Ibijumbu dufasha cyane nk'igihe baba begereye hino hafi urabona nk'umwana ashobora kurwara kugira ngo ushike kumuraba n'amafaranga menshi y'itike uhora bizi no hafi ca bitworohera bikamera neza je hari nk'umwana yagwaye ku ishuri kugeza n'uyu munsi narabuze itike ryo kumushikira ngo nje kumuraba. Abategetsi bo ku rwego rw'intara ya Cibitoke bamenyesha ko bari bakiriye neza iyo ngabire ya leta bakavuga ko iyo babajije aho uwo mugambi ugeze babwirwa ko borindira. Aniseti Saidi ni umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Buramatari w'intara ya Cibitoke kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika asaba leta gushitsa ibyo yemereye abanyacibitoke. Mu bisanzwe ni intara ifise amashuri ya kaminuza make n'izihari zibiri n'iz'abigenga ariko gikorera yari kaminuza ya leta ku banyacibitoke ni udasanzwe bisaba yuko uwo mugambi yari yatwemereye ujanye no kubaka iyo kaminuza wotera intambwe kuko cyane cyane tuziza ko cyane umuntu amashinga amateka ukemezwa ariko n'uburyo bwari bwabonetse. Ico kibanza cyo ku mutumba Karurama turi mu ntara ya Cibitoke cari carateguriwe kaminuza ya leta kingana na hegitari 8 gushika ubu intara zirimwo ibisata bya kaminuza ya leta ni gisata c'ubutunzi Bujumbura, Igitega, Cankuzo na Bubanza kuri 18 zigize igihugu kugeza magingaya. Intambara ibera mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ihanganishije umugwi wa M23 n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ibandanye guhangayikisha abanyagihugu baba mu gisagara ca Goma no mu nkengera zacu. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Etienne Sikubwabo umunyagihugu akorera mu gisagara ca Goma amuha ishusho y'uko ubuzima bumeze muri iki gihe. Hano Goma umutekano uradogereye hari icuka kibi hagati y'u Rwanda na Kongo. Abaturage kwambuka imipaka no guhahirana ntabwo bifite fluidite nka mbere usanga nyine hari ikibuze mu mibereho y'umujyi wa Goma ngereyeho urabona Goma hari forte presence militaire nabyo tutari tumenyereye. Ni ukuvuga ko hari abasirikare benshi yateye umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Umuhanda wa Rufuro Goma niwo uturukamo ibiryo bigemura uyu mujyi wa Goma. None urabona Bunagana ni frontiere nini irafunze, abaturage bari gukwiragira bataye ibyabo muri iyo misozi irimo imirwano, nta muturage ushobora kubamo, aho bari n'impunzi. Guverinoma ya Kongo ntabwo ishobora kubageraho, abahumanitaire ama ONG ariyo ntabwo bari kubasiste. Donc ubuzima hano burajegeye, natwe turukumva ko intambara idufiteho ingaruka. None ayo makuru uri kumbwira nayo uyu munsi cyangwa nayo muri no minsi ishize? Kuko ndabizi ko umupaka wa Bunagana warumeze iminsi ufunze, ariko amakuru dufite nuko umutwe wa M23 umupaka wongeye ukawufungura ukaba nyabagendwa. Oya, ntabwo wongeye kuba nyabagendwa kuko hari itangazo guverineri yasohoye ko nta mukomersa wakongera kuexploit umupaka wa Bunagana uretse n'ico uturuka hitwa Irucuro ku territoire kugera kuri Bunagana centre ku mupaka ibirometero 26 aho bari concentre imirwano hagati ya M23 na guverinoma. Nta modoka yahaca, nta muturage uhari, ni champ de combat militaire. N'ubu tuvugana hari imirwano? Imirwano irakaze muri iyo misozi yose aho wumva. Donc groupement 3 Jomba, Bweza, Gisigari, imirwano irakaze, nta n'inyoni iri kuguruka n'umusirikare ku wundi. Wowe uri mu mujyi wa Goma, nk'umuntu utahazi cyangwa se nk'umuntu wigeze kuhagera, ushobora kumuha ishusho y'uko bimeze kugira ngo wenda yumve uko iyo ntambara uvuga imeze mu mujyi wa Goma? Utarigeze agera i Goma ntacyo yabona gifatika kigaragaye, kuko yabona ko ubuzima busanzwe. Ariko tuhamaze twari tuhatumye cyangwa n'uwahagera yarahazi, ageze nko kuri petite barriere gusa aho honyine ahuza Goma na Gisenyi yasanga ko ubuzima bwahindutse. Uruja n'uruza
hagati y'imijyi yombi yabona ko ni umujyi urizore n'ubundi. Mu bihe by'intambara nk'ibi ngibi hari ibyaha bikunze gukorerwamo byo guhohotera cyangwa se gufata abagore ku ngufu. Hari nk'abagore wumva cyangwa se wumvise bahohotewe? Hano mu mujyi nta byari byahagera, ariko iyo hari imirwano itangiye kubera. Hari nk'abantu aho ngaho ukomoka muri za Rucuru waba wavuganye nabo kugira ngo wumve amakuru yabo? Benshi buri gitondo buri mugoroba umutima uhagaze duhamagara runaka ariho, runaka yageze, abana be, umuryango we, ibintu nk'ibyo turi kuvugana uri ku kibuga cy'indege aho ukorera akazi kawe ka buri munsi. Hari urujya n'uruza rw'abagenzi bagenda bakora ingendo mu ndege, bimeze gute aho ngaho ku kibuga cy'indege aho uri? Ingendo zahagaze, ingendo zinariho, uretse ko hari amakompanyi amwe n'amwe yahagaritse ingendo nka Rwanda Air, Ethiopian, abagenzi baragabanyutse, naho kompanyi nationale zo mu gihugu zo nta kibazo. Hari nk'ikintu wumva ntakubajije washaka wenda kuba wavuga ku bijyanye n'intambara iri kubera muri ako gace? Ngo abaturage bararambiwe kuko icambere cyo impamvu y'intambara ntabwo bayizi. Tumaze imyaka myinshi, mbese nafata nk'icyerekezo cy'imyaka 30. Twasaba guverinoma zombi, u Rwanda na Kongo, bakumvikana ikibazo bakagikemura. Hitimana, uri mu mujyi wa Goma, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi ry'Amerika. Yego, nanjye ndabashimiye. Urakoze nawe time kuri iyo nkuru. Noneho tuje ngaha i Washington. Uwahoze ari umukozi wa hafi wari Perezida Donald Trump yabwiye abadepite ko uyu yari perezida wa Amerika yarushirijweho gushavuzwa no guhungabanywa no gutsindwa amatora yo mu mwaka wa 2020. Mugenzi wacu Temistoke Mutijima aradushikiriza ibindi kuri inkuru. Imbere y'akanama k'inteko nshingamategeko kashyiriweho gukora amaperereza ku mvururu zatejwe n'abashyigikiye Donald Trump ku ngoro y'inteko nshingamategeko ku ya 6 y'ukwezi kwa mbere umwaka ushize, Cassidy Hutchinson yavuze ko ubwo ibihumbi by'abamushyigikiye bari kuri Capitol baririmba ngo Manika Pence, Trump yabwiye umukuru w'ibiro bye Mark Meadows wari ukuriye Hutchinson mu nshingano ko icyo ari cyo gikwiye Pence. Mu buhamya bwe bw'ejo, Hutchinson yasubiyemo amagambo ya Meadows avuga ngo Trump ntiyibwiraga ko abigaragambiriza Pence hari ikosa barimo. Abashyigikiye bwana Trump bari bashinze igiti cy'urumanikiro mu busitani ndangamurage National Mall aharebana na Capitol, nubwo abashinzwe umutekano ba Pence bamuhungishije ubwo abigaragambya bari barakaye. Bamwe mu bigaragambya banageze hafi muri metero 12 hafi yo kumugeraho muri Capitol. Nyuma Trump yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko Mike Pence nta muhate yari afite wo kubuza inteko kwemeza ko umudemokrate Joe Biden yamutsinze mu matora ya 2020, ariko byategereje isaha irenga kugira ngo Trump abwire abamushyigikiye kuva kuri Capitol akoresheje ubutumwa bwa video, mu gihe mbere hose yari yakomeje kwirengagiza ubusabe bw'abagize umuryango we barimo n'umukobwa we Ivanka cyo kimwe n'abandi bajyanama be bwo guhagarika mu ruhame imyigaragambyo. Cassidy Hutchinson wakoreraga mu biro biri mu ntambwe enye uvuye ku biro bya Trump yavuze ko yabwiwe na Anthony Ornato wari ushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano wa Perezida Trump ko Trump ubwe nyuma y'ihuriro ry'abamushyigikiye ryabereye hafi ya White House mbere y'uko akavuyo kavuga kuri Capitol yashatse kwambura imodoka umwe mu bashinzwe kumurinda wari umutwaye, ndetse asaba kujya kuri Capitol kwifatanya n'abamushyigikiye. Trump yari yabwiye abamushyigikiye ko aza kwifatanya nabo mu rugendo rujya kuri Capitol, ariko abashinzwe umutekano we banzuye ko bishobora guteza akaga, hanyuma bamusubiza kuri White House. Hutchinson yavuze ko yabwiwe na Ornato ko ubwo yari mu modoka ye ya limuzine Trump yumvaga cyangwa yibwiye ko bagiye kuri Capitol. Uwagejeje ubutumwa kuri komisiyo yihariye ejo kuwa kabiri, Hutchinson yavuze ko bwana Ornato yamubwiye ko icyo gihe Trump yavuze n'uburakari bwinshi ngo ninjye perezida munjyane kuri Capitol. Yatanze ubuhamya avuga ko Ornato yamubwiye ko Trump yafashe vola y'imodoka ariko yigizwayo n'umukuru w'abarinzi be Bobby Angel. Hutchinson yasubiyemo amagambo ya Bobby Angel yabwiye Trump aho yagize ati, nyakubahwa, wavana ikiganza cyawe kuri vola, dusubiye kuri perezidansi, ntabwo tugiye kuri Capitol. Cassidy Hutchinson yavuze ko icyo gihe bwana Trump yahise akoresha ukundi kuboko kwe asunika Angel, akavuga ko ubwo Ornato yamubwiraga iyo nkuru yerekanaga mu gituza ahagana ku ijosi.
Hutchinson avuga ko hakiri na kare uwo munsi Bwana Trump yari yamenyeshejwe ko benshi mu bamushyigikiye yashishikarizaga kujya kuri Capitol bitwaje intwaro ndetse bambaye ibibakingira amasasu. Akavuga kandi ko perezida yarakazwaga n'uko abashinzwe ubutasi bakoreshaga ibikoresho byabugenewe bireha ibyuma mu gusaka intwaro mu binjira aho Trump yari, n'ibyo babonye bakabifatira. Bwana Trump ngo yavugaga ko nta kaga yarimo, ndetse akinubira ko kwigiza abantu kure y'iryo koraniro byari kwerekana ko abitabira basa nk'aho babaye bake. Turacyari ku buhamya bwerekana igitero cyagabwe n'abayoboke b'uwari perezida Trump barwanya intsinzi ya Joe Biden ku ngoro y'inteko nshingamategeko y'Amerika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 mu 2020, ukwezi kumwe nyuma y'itora. Uwari minisitiri w'ubutabera William Barr yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko abashinzwe amaperereza ba minisiteri y'ubutabera nta bihamya babonye bihagije by'uko habaye uburiganya mu matora ku buryo byaburizamo intsinzi ya Biden. Trump ubwe yatsinzwe imanza zirenga 50 zerekeranye n'ubwo buriganya. Uwatanze ubuhamya ejo, Hutchinson, yavuze ko Trump yarakaye cyane ubwo yabwirwaga ibyo Bwana Barr yatangarije umunyamakuru wa Associated Press. Akavuga ko yamenye iby'ubwo burakari ubwo yahuraga n'umukozi wihariye wa perezida Donald Trump wari ushinzwe gusukura uburiro bwe bwari hafi y'ibiro bye. Avuga ko Trump ngo yafashe isahani yariho ibyo kurya bye ayikubita ku rukuta, isahani irashwanyagurika n'ibiryo bikwira ku rukuta. Cassidy Hutchinson yavuze kandi ko Bwana Meadows na Rudy Giuliani, umunyamategeko wa Donald Trump wahoze ari meya wa New York, bombi basabye imbabazi ku ruhare rwabo mu kugerageza kugumisha Trump ku butegetsi. Ariko Bwana Trump ubwo yababariraga abandi bakozi ba hafi ye ku byaha baba barakoze mbere y'uko asohoka mu biro by'umukuru w'igihugu, ngo ntacyo yakoze ku busabe bwa Meadows cyangwa ubwa Giuliani. Yewe nta nicyo yakoze ku bw'abandi badepite b'abarepublikani 6 Hutchinson avuga ko bari basabye imbabazi. Ubuhamya bwa Cassidy Hutchinson bwumviswe buje ku nshuro ya 6 abagize akanama kashyiriweho guperereza ku kaga kaguye kuri Capitol bumva batanga buhamya muri uku kwezi. Hateganijwe izindi nshuro 2 ziri hagati mu kwezi kwa 7. Kuri imwe muri izo nshuro hazumvwa ku buryo burambuye uruhara abahezanguni batsimbaraye ku bya kera baba baragize mu mvururu zo kuri Capitol. Indi nshuro niyo gusesengura icyo Bwana Trump yarimo akora mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House ubwo yarebaga imvururu kuri televiziyo zamaze amasaha arenga 3 yirengagiza bamusabaga kubwira abigaragambya kuva kuri Capitol. Mu buhamya bwabanje, abatanga buhamya haba bakoresheje video zafashwe ndetse n'abiyiziye imbere y'akanama basobanuye ukuntu Trump n'abamushyigikiye bashatse gushyira igitutu kuri Mike Pence, minisiteri y'ubutabera n'abandi bategetsi ngo baburizemo igikorwa cy'inteko cyo kwemeza intsinzi cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021. Mu ihuriro ryabaye imbere y'imyivumbagatanyo yo kuri Capitol, Trump yari yashishikarije abamushyigikiye kurwana inkundura mu kubuza inteko kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Ku itariki ya 6 y'ukwa mbere umwaka ushize nibwo abashyigikiye Trump barenga 200,000 binjiye ku ngufu muri Capitol, basahura ibiro, bangiza inyubako, ari nako bahangana n'igipolisi. Abarenga 800 baracyakurikiranwaho ibyaha, abandi 300 bemeye ibyaha cyangwa se barakatirwa binyuze mu manza. Ibihano bahawe biri hagati y'igifungo cy'ibyumweru bike n'imyaka 4. Nubwo akanama k'inteko nshingamategeko kashyiriweho gukora amaperereza ku byabaye kadashobora gutanga ibirego, minisiteri y'ubutabera irakurikiranira hafi ubuhamya butangwa hagamijwe kuzemeza neza niba hari uwo ari we wese harimo na Trump ubwe wakurikiranwaho kugerageza kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020 mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Koze Temistokle Mutijima kuri iyo nkuru. Tugaruke gato mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, tuvuge ku kibazo cy'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kutagira inkwi kuko aho zari zisanzwe zija kuzirondera mu misozi ihanamiye inkambi harangwa umutekano muke. Ni inkuru imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ibuvira. Iki kibazo cy'ubukene bw'inkwi zo gutekesha kiri muri iyi nkambi cyabaye ingorabahizi kuko impunzi nyinshi zifata urugendo rurenze ibirometero 3 zikajya gutasha inkwi mu mashamba ndetse no mu mirima y'abaturage b'abakongomani. Niyo nkuru ni impunzi yo muri village ya 38 agaragaza yuko kugira ngo babone inkwi zo gutekesha barinda kujya mu mashamba ari mu misozi yunamiye inkambi kandi arimo umutekano muke.
ingorane dufite kucerekeranye n'inkwi turaduga iyo misozi bagasenya inkwi zigoye umubembe akubona uri kurasenya akakwirukako akagenda bakagutera amabuye bakakubeshera yuko wivye imyumbati yabo hata niyo wivye izo zose ni ingorane duhora nazo bagiye inkwi aho tuzironkera ufashe kuhantu dukura inkwi ziva kure cyane urashobora imisozi yo ngaha hafi hose nta nkwi zigihari ubu baja gusenya iyo kure hamwe niyo bogufatirayo udashobora kuranka no gutabara. Izi mpunzi ziganjemo abagore n'abakobwa ziva muri iyi nkambi zikajya gushaka inkwi hanze yayo zivuga yuko hari igihe zigera mu mashamba zigafatwa ku ngufu izindi nazo zigakubitwa. Tuduziye ruguru naho kujya kurondera inkwi katwirukako bamwe bakabafata ku ngufu abandi bakatwiruka ko twamaze kutwikorera canke tugahura n'abasoda bakabanza bakatubwira za nkwi tuzite hasi dutwara imizigo. Twasaba ubutungane budufashe n'ukuri barabe ko basi barabishoboye dukorera kuko twega tubona umengo tugiye kubyara abana batazi base kubwo gufatwa ku ngufu tugiye kurondera inkwi. Si abagore n'abakobwa bonyine bahura n'ibibazo bagiye gushaka inkwi mu mashyamba yo mu Rusenda ahubwo n'abagabo batwika amakara bavuga ko ari amafaranga arenga 10,000 by'amakongomani batanga kuri za bariyeri z'inyeshamba z'abamayimayi ari nabyo byatumye amakara aduga muri iyi nkambi. Akaryo umufuko wagiye uraduga byatanguye aho ibiti byagiye bisigara biboneka kure ababigurisha bagatangira kubizimbaho ahandi naho akaduga biturutse ku mvo y'aho hantu abantu bagenda barihishwa yandi mahera bigasha bituma rero amakara aduguko. Mbere umufuko warugugwa 200,000 bongera baraduza uja kuri 25 biraduga bija ku 30 rero ubu umufuko ugeze ku 35. Gusa mu rwego rwo gukemura iki kibazo cy'inkwi kiri muri iyi nkambi ishiramwe rya AIDS rijya ritanga ibizuku kuri izi mpunzi nubwo impunzi zibinenga zivuga yuko bitaka kandi ari biki. Ikizuku ntacyo mbona kimariye na gatoya kuko tukironka mu gihe kidakenewe kandi ni mengo nifu cyaho hasi batora baduha utafisa amakara ntukicana ngo cyake bikasaba yuko urinda kurondera rya makara nta kazi dufise ntacyo dufise dukora bikasaba muri amahera dupokera ugatoramwo kugira uronka ya makara tona rero mu bisanzwe ikizuku ntacyo kitumariye kuko utafisa amakara ntucana. Twagerageje kuvugisha abashinzwe ishiramwe rya AIDS ari naryo ritanga ibizuku byo gutekesha muri iyi nkambi ya Rusenda ntibafata telefone yacu ngendanwa. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro vyacu ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije. Abayobozi b'ibihugu bigize ishirahamwe OTAN bahuriye mu nama i Madrid, Espagne mu vyo gushimika ko harimo uko borushirizaho guha imfashanyo igihugu ca Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ibindi bibazo bashobora kubageramira mu misi iri imbere. Andi naho kubera impungenge zituruka kwibura ry'ingano mu Burusiya na Ukraine abahinga mu vy'ubutunzi ba Thailand bavuga ko umuceri uzokenerwa byitezwe ko uzokenerwa mu myaka iri imbere cyane. Handi naho muri Guinea leta ivuga ko yishe inkoko 200 zari zafise ibyago vyo kwandura ibicurane vya H5N1. Handi naho twababwiye ibibazo biri muri Kongo nk'uko muvyumvise vy'umutekano n'ivyo kubura inkwi ku mpunzi zibayo. Hano naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe naho yanditsanga ishaka. Ndashimiye Nadia Taha yabashikirije amakuru n'ibiganiro yo kuri no saha. Tubibutse ko mushobora kubandanya kuronka yandi makuru n'ibiganiro kuri site yacu internet ni wezi3 radio yacu voa.com. Ku mbuga zacu nazo nyene za Facebook, Twitter na Instagram murashobora kuronka ayandi makuru yacu ni VOA radio yacu, VOA radio yacu.